Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho twibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane muri politike, aba ari kuvugwa gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano ndetse n'andi yose mutamenye mwaranejejwe turatohoza amaze tukabaha ido n'ido. Hari amakuru menshi atandukanye twabateguriye arabana n'injyane ziriko ziravugwa mu mugambwe seneri ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, cane cane ikena ry'igitoro ngaha mu Burundi. Hari byinshi twabateguriye kuri ibyo tugira ngo tubashikirize mu makuru yacu twabateguriye. Wipfuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi dushira kuno mbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Niba utaravyonda kuri sabone kaniko karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko rishijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Bamwe banywanyi ba seneri ati ntawo kwagiriza intwaro ko yivanga mu bikorwa n'itunganywa ry'umugambwe seneri. Mu rwandiko abanywanyi ba seneri 10 bari mu biro bikuru bya politike by'umugambwe bashize ahabona kuri uyu wa 26 Ruheshi 2023 basaba ko umukuru w'umugambwe seneri atokwirengagiza gutorera umuti amatati ari indani mu mugambwe, yitwaje ko hoba hariho abashaka gushinga seneri nyakuri babifashijwemo n'intwaro iriho mu gihugu c'u Burundi, intwaro ya CNDD FDD. Abavuga ko baharanira iyubahirizwa ry'amategeko no kunywanisha inyankamugayo za seneri, ariko umukuru w'umugambwe seneri agatorwa asawe akabita ko bakoreshwa n'umugambwe uri ku butegetsi kugira ngo bashinge umugambwe seneri nyakuri. Bemeza ko icuka cibi kimaze ikiringo ca baba amezi 8 gifise inkomoko imbere mu mugambwe, ko ntaho bihuriye n'intwaro iri ku butegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu minsi iheze, Rwasa gato yavuze ko umushikiranganje Martin Niteretse yoba yivanze mu bikorwa bya seneri kandi atabifitiye uburenganzira. Ikindi yavuze nuko abo banywanyi 10 ba seneri boba bariko barakoreshwa n'ubutegetsi kugira ngo basambure seneri muri kino gihe seneri igaragara ko ariyo isigaye ifise ingufu kurusha umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD, ariyo mpamvu intwaro ya CNDD-FDD yaciye muri abo bantu 10 kugira ngo isambure umugambwe seneri. Ku bwabo bagize ibiro bikuru by'umugambwe babona ko kuba agatorwa asa ariko arakwiragiza ibyo binyuma atakindi bigamije atari kujuragiza abanywanyi, kubika amacakubiri, urwanko n'inzigo mu nzego n'abanywanyi. Ibyo rero nabyo nta kindi bigamije atari guhisha ukuri ku mvo nyirizina zateye ibibazo n'icuka cibi birangwa muri uwo mugambwe. Abanywanyi bakabona ko ibyo binyoma byabaye ikigwanisho cy'igikoresho cyo gucafuza, gucyoza, kunumya no kwigizayo uwo wese yerekanye utunenge mu itunganywa ry'ibikorwa no mwirongorwa ry'umugambwe, kandi ko inkurikizi yabyo ari we azobibazwa agatorwa asa nyine. Bakabona ko inzira iriho yo kwiheza injyane n'icuka cibi bimaze iminsi byibonekeza mu mugambwe seneri atari ibiganiro bizira ubwiyorobetsi. Bakaba barangiza basaba abanywanyi bose guharanira batiziganya iyubahirizwa ry'amategeko y'umugambwe no guterera intege inzira zose zo gutorera inyishu ibibazo bihanze umugambwe biciye mu biganiro hagati y'abigize inzego nkuru z'umugambwe, kandi bikaba mu maguru mashasha kuko ibintu byaramaze kurenga urugero. Ibyo biruko mu gihe umushikiranganje w'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano mu minsi iheze yafashe ingingo yo guhagarika by'agateganyo ibikorwa bya seneri kugeza igihe bazotorera umuti injyane ziri muri uwo mugambwe, aho zimaze amezi ashika muri 7 ibintu bimeze nabi cane. Amakuru yacu tabandanirize ku kibazo gihanze abarundi batari bake c'ibura ry'ibitoro, aho leta ndetse n'abandi bazana igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi bigaragara ko bananiwe inshingano zabo zo kuzana igitoro mu gihugu. Leta nihindure umukenyuro mu byo kuzana ibitoro. Mu gihe haheze iminsi hibonekeza ubukene bw'ibitoro byo mu bwoko bwa essence, ubuho gushika mu masaha ya 2 z'igitondo cyo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 27 Ruheshi 2023 akaba
ata bisi n'imwe yapfa kuboneka ku gituro c'amabisi hagati mu gisagara ca Bujumbura. Faustin Ndikumana arongoye Parsem atera akamo leta ko yohindura umukenyuro mu byo kwinjiza igitoro mu gihugu. Ubwa Faustin Ndikumana ngo womengo byamaze kuba akamenyero ko abarundi babibamwo uko nyine ko atagicotoro kizongera kuboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko akabona ko ibintu mwene ibi byama bifise ingaruka mbi nyinshi cane ku butunzi bw'igihugu. Agira ati leta nihindure umukenyuro kuko si twebwe twenyine twoguma mu kibazo nk'iki, kandi mu bindi bihugu ata kibazo c'ibitoro bafise uretse ngaha mu gihugu c'u Burundi. Yongera ati leta ikwiye kugaba ntitubibemwo tubifata nk'uko umengo ni ibintu bisanzwe. Kubwiwe ngo ntibyumvikana ukuntu kuva mu mwaka uheze abategetsi batandukanye harimwo urongoye Regideso bagumye bavuga ko ikibazo c'ibitoro kigomba gitorerwe inyishu, mbere hakagera n'igihe umukuru w'igihugu abyifatira mu minwe, mugabo gushika ubu ico kibazo kikaguma kigaruka kandi ari ikiza kuremerera abarundi. No mu gihe Generali Arengiyome Bunyoni yari akiri mu mabanga bamushinjaga ko ariwe atuma igitoro kitaboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi, none arafunze n'ubundi igitoro cakomeje kubura ngaha mu Burundi. Ababirebera hafi bakabona ko ari ikibazo gihambaye kandi gishobora kugira ingaruka zikomeye cane ku banyagihugu ndetse no ku butegetsi bwa Generali Evariste Ndayishimiye natagitorera inyishu ku buryo bwihuse. Kubwiwe ngo ibyo bifise ingaruka ku butunzi bw'igihugu. Atanga akarorero ku mwanya abantu bata ibiciro byo kwiyunguruza bica biduga. Kubwiwe ngo ubutunzi ntibushobora kuduga mu gihe ariko ibibazo mwene ibyo by'ibitoro. Mu kiganiro umukuru w'igihugu Evariste aheruka guha iradiyo y'Abongereza BBC bariko baramubaza kuri bikuru amaze kurangura mu myaka 3 iheze ari ku butegetsi, yamenyesheje ko ikibazo kiri kubajejwe kukizana bakikura muri Tanzania kuko ibikono byaco byuzuye, ngo kuko bakizanye baha abantu babo gusa. Ikindi ngo n'uwugize umutima wo kugitanga kubera aba ari kumwe haca haba imirongo miremire. Evariste Ndayishimiye akaba yavuze ko mu minsi iri imbere leta ishobora kuzokwiratanguriza ishirahamwe ryayo ryo kuzana igitoro mu Burundi, ariko Faustin Ndikumana akabona ko hakwiriye kugururwa ababishoboye bose bakakizana, kandi amasoko yacu agatangwa habanje kuba ihiganwa ryabaye mu muco, kandi urihabwa akabanza kwigwa ko neza ko afise ibikoresho byo kukizana, imiduga abimenyereye nyine asanzwe abifisemwo uburambe ku buryo atazongera guteza ikibazo nk'ico Regideso iriko irateza abarundi batari bakeya. Amakuru yacu tabandanirize ko ano makuru nayo ariko aravugwa cane hirya no hino muri Afrika, aho imiryango 4 yo mu burere bwa Afrika ihurira muri Angola kwiga ku kibazo c'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Congo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba ari nawe arongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko yafashe indege mu gitondo yerekeza Rwanda mu gihugu ca Angola, aho yitavye inama nyabuna ihuriramwo ibihugu bigize imiryango ya Afrika y'ubuseruko EAC. Afrika yo hagati nayo ikaba iri mu iyo nama. Ibihugu bigize akarere k'ibiyaga binini nabyo biri mu iyo nama, n'ibihugu bigize Afrika y'amajepfo SADC. Bakaba baza kwiga ku kibazo c'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Iyo nama iza guhuza imiryango 4 izaba kuba ihagarariwe n'ubumwe bwa Afrika. Ni inama ibaye nyuma yaho abahinga ba ONU basohoye raporo ku mutekano muke urangwa mu buseruko bwa Congo, aho bagiriza u Rwanda kubandanya rushigikira abanywanyi ba M23. Abo bahinga bakaba bashoboye gutora bimwe mu bimenyetso nk'amakete abasirikare b'u Rwanda bandikiye abiwabo babaha uburenganzira bwo guhabwa amafaranga ari mu mabanki basanzwe bafisemwo amakonte n'ibindi. Ikindi abo bahinga ba ONU bashoboye kubona nuko hagumye imigenderanire idasanzwe ibonekeza hagati y'abasirikare ba EAC n'umuhari M23
ku buryo uduce byitwa ko turi mu minwe ya EAC abanywanyi ba M23 babandanije bajayo uko bashatse ataco binona. Iyo raporo ikaba kandi yerekanye ko leta ya Kongo nayo nyine yabandanije ikorana n'abarwanyi ba FDLR bagirizwa na leta y'u Rwanda guhungabanya umutekano ku butaka bwarwo. Gushika ubu bamwe bakabona ko ibyapfunditswe mu masezerano ya Nairobi n'ayabereye Rwanda bitari ko birakurikizwa na gatoya, ahubwo ko hakenewe izindi nyishu zidasanzwe zishobora gutorera umuti ico kibazo c'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Kongo. Banywanyi bacu, hari amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohoreza kuri mboneshakure imwe rudende, dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ico usabwa niba utaravyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushikijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.